bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu, umwe wese agatanga ico afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona. Umwambasaderi urasanga ahejeje ikiringo ciwe aho gutaha i Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima wo kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Uburundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo no kubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima. Muzobumva aho guhanura bararega. Muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga. Twarataye imico n'akaranga kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere hahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure yababwira toya naje ngize kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera Barundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama. Ivyo siko vyari bimeze. N'umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi nizo zabusambuye, kuko ntaho ryari byarakabonetse aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ariko rero ntituvuge ngo vyose ngo birirabura. Hari hako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka.
baraduhenda ngo warize ngo uce utera imbere kandi udakoze, ngo ukize ngo akiri isuka, ngo ukize akiri iwabo, kugira ngo n'uwize ntihagire akamaro azomarira abenegihugu, ahubwo acaba umukozi wabo. Niho umutima w'ubucangero wavuye, kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iw'umukoroni, gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa n'iki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko rwa Gasore, incungu y'ukwikukira k'Uburundi, yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure, kuko hajya yarabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. Ni ukuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu, kuko na rwa Gasore yahabona, yabona ko azoshinga amakoperative, baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva, kuko abasigaranywe igihugu baje kugandagura bagwaniye ukwikukira, murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntacyo bari gukora kugira ngo Uburundi butere imbere. N'ubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu baba baranyumviye cyo bakirusha ubwiza Uburundi, ndakibura jewe, n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Uburundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze mugiye kurondera iki? Ntamugiye kurondera karuta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora, babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cyateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa, kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, si ukwanka igihugu n'uguhunga ibikorwa. Nagira ndababwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona barya baduteye akagere bagaruka, kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. None rero ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Twosaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese dusubire neza, dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi.